ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba televiziyo Heritage ndabaha n'ikaze mu kiganiro Himbaza. Ni ikiganiro nk'uko mumaze kumenyera tuba dufise abashitsi baza kugira ngo dusangire uno mwanya duhimbaza Imana turi kumwe nabo. Uno munsi nkaba ndi kumwe n'umugwi witwa Jesus Power Worship Team. Ni umugwi tuza kumenya muri kino kiganiro, hanyuma dufate umwanya turi kumwe nabo duhimbaza Imana. Ndazi bitari bike turaza kubisangira. Reka mbanze ndabaha ikaze kugira ngo baturamutse banatwidondore bareheruka ngaha kera. Karibu cyane. Murakoze. Ego je nitwa Dieudonné Ndayishimiye. Yes. Ndi umuririmbyi muri chorale yitwa Jesus Power Worship Team. Nkora muri Bethany Holy Church. Ego. Wow, kaze cyane Dieudonné. Murakoze. Yes. Ego murakoze cyane. Nanjye nkaba nitwa ibahezagire. Ndaje nkaba sanzwe ndi umuririmbyi ariko sanzwe ndi n'umupatera. Ego. Ngira ngo turabibuka twagiranye ikiganiro kiryoshye cyane hari mu mwaka uheze. Ya makuru y'iminsi none turashima tumeze neza gose. Ego. Ni Bethany Holy Church muri Sud muri Sud nibyo muri Kizingwe bihara amande ya Olympique. Ni mu Kanyosha. Ni mu Rutsiro. Ni mu Rutsiro. Muri commune ni commune Muha. Zone Kanyosha bien sûr. Ni Kizingwe bihara. Umwaka mwawutanguye neza. Twataguye neza. Yego Imana yabanye natwe muri byose. Okay. Wow, kaze cyane ndazi ko tuza kuvuga byinshi. Turi mu mwanya wo guhimbaza kandi nzera cyane yuko abantu bari barakurikirana kino kiganiro. Ndababwira ni namwe murashobora kutujoininga aho muri mu masaro yanyu, ku matelefone, ku ma ordinateur yanyu. Dufatanye uno mwanya duhimbaza Imana turi kumwe. Kaze cyane. Yarandonde asanga nanitwe n'ivyaha, ashira ku bitugu anjana mu rugo. Abamarayika biwe baririmbira mw'ijuru rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye, yasanze nkomeretse ansomoza umuti, arampumuriza ati umururu wanje. Sinari bwumvise nk'iyo ndema mu mutima wanje, kwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye. None ndutse neza mu mutima wanje, ndorereye ujya munsi azogarukako. Akanahurukaniwe yankuye amaraso yiwe, kwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo bivuga ntangaye rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe bwa buntu bwazanye mu rugo. Mbeg'urukundo
mbivuga ntangaye, rwa rukundo rwiwe, y'amaraso yiwe, bwa buntu bwanzanye mu rugo, mbura uko mbivuga ntangaye. Asante Yesu, warakoze Yesu kudukunda turi abanyabyaha, wadusanze turusha tunaniwe atabyizigiro byo kubaho dufise. Nimba turi uno munsi, nimba dushaka guhimbaza n'urukundo rwadukunze, watweretse imbabazi nyinshi, waratwiyegereje udusanga turi mu ishayo ry'ivyaha, uratwoza uraduhanagura. uno munsi turi bazima, ntaho twigeze tubona urukundo rusa n'ubwo wadukunze. iyo nibutse wataco nari, nkibuka ko ntari uwo gupfa, nkibuka ko ntari uwo gupfa, ama nkibuka ko wankunze utyo, ama nkibuka ko wankunze utyo, numva nyagirwa n'ubuntu bwawe. Mbeg'urukundo naho narubona, simfise nuko nobivuga. Mbega iyo utaza je nobaye uwande, amashimwe yose akugaruke. Mbeg'urukundo naho narubona, simfise nuko nobivuga. Mbega utaza je nobaye uwande, amashimwe yose akugarukeko. Yesu warakoze, amashimwe yose akugarukeko. iyo utaza twari kuba abandi, twebwe ntitwari gucungurwa. twahujwe n'amaraso yawe, tuzwe n'imbabazi zawe, uno munsi turi bazima. twahujwe n'amaraso yawe, tumenyana cyubahiro cawe, akira amashimwe y'abana bawe. Yesu warakoze, Yesu we warakoze, mwami wanje. Cyubahiro cyose ni cawe mwami, amashimwe yose ni gwawe. Mwami w'abantu, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa. Yesu urakwiriye gushimwa, wastahili shukrani, wastahili shukrani.
kwa wema wako Bwana wastahili shukrani, kwa neema yako Baba wastahili shukrani, kwa upendo wako Baba wastahili shukrani, wastahili shukrani, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa. tuvuge iki tureke iki kuri mwiza cyane ku buzima bwacu, niwe mwami w'abantu. tuvuge iki tureke iki tuguhe iki kubw'urukundo wadukunze Mwami. Haleluya. iyo twibutse aho wadusanze, aho wadukuye, dushima urukundo rwawe. n'amajambo akwiriye tworonka tuvuga, Haleluya. nta ndirimbo zikwiriye tworonka tuguha, Uruwera ariko muri bike Mwami niwakira amashimwe, cyora cyose n'icyayi. akira amashimwe kuko urayakwiriye, akira zino ndirimbo Mwami, niwe nkomezi zacu, zikubera umubavu mota neza, niwe bushobozi bwacu, zikubera amashimwe adudubisa mu mitima yacu. niwe munyenkomezi, niwe twishimikije. rasoko y'amaterebo saka y'amabwira, iyo uvuze nawe uvuguruza, reko ntarabosa uri amakiro umunyenkomezi, orebo udutegurira ameza imbere y'abasi bacu, urahambaye. zofuka mimbere y'intebe yawe mvuga kugira neza, mu gitondo zosindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe ruwera, zofukama imbere y'intebe yawe mvuga kugira neza, mu gitondo zosindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe uruwera, zofukama imbere y'intebe yawe mvuga kugira neza, mu gitondo zosindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe uruwera. Yesu uruwera uruwera uruwera, niyo ndirimbo yacu, niyo ndirimbo yanyu. Amen. Amen. Yes, wonderful. Reka tugaruke kuri ku bikorwa muri ko mbega nibiki muri ko planifya no mwaka mwawutanguye gute, nivyo lane hajya album yanyu yasohotse lane passé canke? Ego album yacu yasohotse avant l'année passée. Okay. Ego mu mpera z'umwaka, umwaka weze rero twariko turagira twakoze lancement, dukora na publicité ku by'indirimbo zacu kugira ngo henshi hashoboka zishobore kwashika. Uyu mwaka naho dufise indi ntumbero nshasha. Ego hamwe n'izo ndirimbo
dufise ibindi turiko turategura. turi mu kwa kane, turi mu minsi ya Pasika. Mbega nibiki nateguye? Ikibazo cyiza cyane hamwe nuko duhimbaza intsinzi twaronke Golgotha. Natwe twateguye igikorwa cyo gushima igikorwa Yesu yakoze ku buzima bwacu, ko ni bidasanzwe. Tugitangwa kurimba twariko turavuga iby'urukundo, ubujya kubona no musituri ngana kuko hari wadukunze. Rero uwo tuzokoma tumwibuka iminsi yose. Itariki 24 z'ukwezi kwa kane dufise evenement idasanzwe, donc spécial twitiriye Yesu ni muzima. Yego. Musanzwe mufise n'indirimbo igenda gutyo? Hari cyane Yesu ni muzima. Urashaka kuririmba ku gatonya? Cyane rwose. Tunezerwe kandi tunezerwe mu mwami wacu, niho hari umunezero. Reka twamamaze ko ari umwami ahambaye, niwe ntsinzi yacu nagakize. Muze tumushime, twamamaze izina ryiwe, tuvuge ko ari uwera ibihe byose. Amen. Ibihumeka byose biduze ishimwe ryiwe, bivuge ko ari uwera ibihe n'ibihe. Golgotha yaratsinze, ageze mu mva arasuka n'intsinzi, none ubu ni muzima. Golgotha yaratsinze, ageze mu mva arasuka n'intsinzi, none ubu ni muzima. Yesu ni muzima, 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 Yesu ni muzima. Yesu ni muzima, yanesheje urupfu, yanesheje urupfu, yanesheje urupfu, yanesheje urupfu, yanesheje urupfu. Nivyo bisiguye iki kubizera? Kubizera iyo niyo ntsinzi yacu. Amen. Kuko igihe bamubamba, igihe bamwica, bari bazi yuko bazohera mu mva, ariko kubona yarazutse kumusugira gatatu, umukristo wese ahari ku isi nzima agomba guhimbaza ico kintu. Amen. Agomba kunezererwa iyo ntsinzi, niyo ntsinzi ikomeye dufise. Kuko iyo Yesu atari kuzuka, twari gutwa n'isoni, no munsi ntitwa twari. Bituvuga byose ntibiba biriho. Ego. Wow. Ego niko biri. Kuzuka kwiwe niyo ntsinzi yacu. Iyo atazuka uyu munsi sinzi yo tuba turi kumbure
ntituba turiko turavuga amajambo kuko nimba tuvuga ko yazutse nuko yazutse hari igikorwa yakoze mu buzima bwacu rero niyo ntsinzi yacu nico twirata yego ngo ni muzima mbega ivyo nibaza ko biranafitanye isano n'ubuzima bw'umuntu wese aba ariko barakurikirana ikiganiro ko Yesu ari muzima niyo nkuru nziza d'ailleurs ko atakiri mumva ko n'ibyawe bishobora kuzuka cyane gose umuryango wawe neza ko ari inkuru nziza y'akanyamuneza cyane gose amen nico gituma mwe muvuga muti mpaka louange spéciale cyane gose kuko ico ni ikintu gikomeye tutateza gufata minenegwe tugomba kugiserebra kabisa la victoire de Jésus tugomba kuyiserebra yego amen. Oh good. Reka rero tubashimire nibaza ko abantu na cencana bari mu manuko bw'Isagara bumvise rendez-vous ko ari kuri Église Bethany Church ni quartier Kizingwe Bihara haruguru ya Olympique yego uhageze atwari 24 gutangura n'Isagara kwa kane 2022 bien sûr ama isa 9 z'umuhinga voilà nta kurisha oya nakurisha kuko intsinzi yaduhaye kwidegerera muri Kristo ego cyane amen. So murakoze reka dushimire cyane mugwi Jesus Power Worship Team tubashimire cyane kuba bashiye muri kino kiganiro hanyuma himbaza no musi twirangize ngaha duhana isango muri himbaza y'ubutaha mushikare kunezererwa intsinzi y'umwami wa Yesu Kristo. Bye bye.